Ikirundi c'abarundi. Ndanezerwa no kuba nitwa Umurundi, ndanezerwa n'Uburundi igihugu canje. Ikirundi c'abarundi kizoguma inkingi, ikirindi n'inkingi turinda. Tuyagire soko. Patrice nafatiro Patrice uracariho ndaguhaye omaje soranere yiwanje nk'umuhanuzi nkiriho sinzoza kuyiguha warapfuye kubera yuko uri kurakura abarundi mu kinyoma ukabereka kahise kabo ukabereka ukuri kwabo kugira ngo bacurure ubwenge tuve muri iri jambo rimeze uko ry'umukoroni. Nafatiro Patrice urakoze urakagira inka n'imirima. Nafatiro Patrice urakagira huba wubahwe ugira amahoro n'amahonda. Nafatiro Patrice Imana ya Yakobo izoguhica umutima wawe wipfuza ukiri mu isi y'abazima. Nafatiro Patrice urakagwira. Mbaye nka Ntafatiro yandika icivugo c'isamirizi CD akazi n'akazi ikaririmbwa n'umutyozi rarijo niyinza aho yikora mu gaho garirimba avuga ati Murundi nawe Murundi kati wewe n'uwumva Kirundi wewe naki kiganiro kiguyeko ushaka gushishikara no kwishimusha tije utoitera mbere ritatu by'umutima. Tirarira gashamba rufata icicaro c'iteka ntutebe untega amatwi jewe umumana ariwe musongore. Ntafatiro mwene ndi murigo wa ndemera wa kinyoni ca kariyo ka rubaduka ndakuyagira mu kirundi c'abarundi kwicara bikuruhije nkubwire nti ingunyunga amaguru mu nyuma tugende mu nzira muri kigwa na jewe mu cuticu ducundisha igicugu c'umwijima w'ubujuju bw'ivyanyegejwe abarundi dutashe murihira uri kurafungura ibivube n'ibijyaza guje ndakubwira nti nyumviriza jewe Ntafatiro ndaryoshe ndya n'ibiganiro kuko ndi munyu w'umunyinya w'inyabunyovu inyuma yo kwandika nyina menya akazi unyunyura ibinyoro vyo kutamenya kwa barundi hakagera kuja kwihenge kugasanga harakanye ubususubura kurembeje nja ndakwipfuriza ijoro ryiza nkubwira nti tera intambwe uze kota kwitari wanje canke wenyene wirahurire kuri jewe tari datuba ridomeka yandi matara nduwo rero jewe Ntafatiro umunyagiheta giheta umwami n'abagabo igitega gitenga titeka n'amataba tonyanga ubutwari n'ubutwari ngusavye isase ry'akanya ngo ntega amatwi utihuta nkudondorera ubwiza ubukenuke ubuntu n'ubutore bw'ikirundi c'abarundi na cane kibanza n'uburyohi ikirundi c'abarundi ciha mu ndimi mpuzamakungu. Mana ndazi ntugaya kuko nahishuriye ko ikirundi kiryoshe kigakenuka nk'ico ntarakubita ijisho. Ino ndwi ni ikiganiro c'amajana 220 c'Uburundi kikaba kibaye ikiganiro c'ijana 18 cyo gukunda no gukundisha abarundi Burundi. Ni ikiganiro ca 56 c'ikirundi. Ni ikiganiro ca kabiri c'ubwiza n'ubutore bw'ikirundi. Ikiganiro ca mbere c'ubwiza n'ubutore bw'ikirundi ni ikiganiro nagereranije ikirundi, icongereza, igifaransa n'igiswahili aho nerekana ko ikirundi gikenutse, cisonera, cifata rufasoni, gicyoroye gusumba izo ndimi mvuze. Ico kiganiro cari cyo kuwa gatanu heze igenekezo rya 22 Munyonyo 2024 aho nasohora igitabo citwa Butoyi kuri renganira ikirundi cemye aho nariko ndiyamiriza Patience David Mbonabuca yagiye kuravuta avuga yuko ikinyarwanda kiruta ikirundi navyo ari bihushane kandi ico gitabo kigasohoka ari uko ndumije imyaka 57 n'amezi 8. Nkundira ndaje ko ikirundi c'abarundi ari ingone y'inkingi 8 zibanda ku kahise ku mayagwa ku migenzo ku ndimburo ku ndonda ntara ku nyandiko kumenya ibundi no gukundisha Uburundi ugusaba no gutera ibigane bicishwa gwitega arico kibambo ariyo telefone ubusa rimwe amajana 613 amajana 981 2237 canke kwikete muravyo umuvugangoma akabehe yaho akaburungu fre canke icabarundi akabehe gemail akaburungu com itongo ry'ururimi rw'ikirundi. Ikivi ca kane Uburundi intambuko y'20 ikirundi isuka y'14 ubwiza bw'ikirundi mu mashinga y'indimi wavyumvise. Ikirundi ni ciza, ikirundi ni ciza kabiri, ikirundi ni ciza gatatu, ikirundi ni ciza kane, ikirundi ni ciza gatanu, ikirundi ni ciza gatandatu gatandukana n'isevu.
kirafise ubwiza, kirafise ubuntu, kirafise ubutore. Ingo rero tubibone. Niwanyumviriza buke buke tukajana ukuguru kukundi uraza gutegera ingene ikirundi gifise ubwiza ntangere. Isemo yindwi intangamarara nisubiramwo. Burya kundwi heze jewe naravuze ibintu bitari bikeyi. Naravuze ibintu vyerekeye icongereza, igifaransa, igiswahili n'ikirundi. Ndavuga ibintu vyerekeye indamutso, kwasamura, kuzindwa, gushikisha no mube. Ariko imbere yo kubanza kuvuga ivyo n'ibiharuro naronse n'amanota izo ndimi ziraronka, reka mbanze mvuge ikintu. Jewe burya ntafatiro Patrice mwene ndi murigo wa ndemera wa kinyoni ca kariyo karubaduka, reka ngeze ngaho. Burya jewe nkora ibintu bitari vy'iwanje. Ntiwihenze wavyumvise neza. Jewe ntafatiro Patrice nkora ibintu bitari vy'iwanje. Kubona ari jewe ngira ikiganiro kivuga ngo isuka y'14 ubwiza bw'ikirundi mu mashinga y'indimi. Hariho ubuyazi Akademi Rundi, hariho leta y'u Burundi, hariho ubushikiranganje bw'indero, hariho abantu bajejwe imigenderanire y'igihugu c'u Burundi n'amakungu. No kuvuga jewe nkora ibintu bitandaba. Kujya mvuga ngo nditayida tubaridome kandi matara, kujya mvuga ngo ndi munyu, ubu naho nzotangura kuvuga ko jewe ndi amazi. Kubera iki? Amazi ni ibintu biseseka bija ahantu hose hatari ibintu. Amazi akuziye mu nzu agasanga harugaye ntiyinjira. Amazi aje ahantu agasanga hari inkombe ntarengana. Mugabo amazi aje agasanga hariho uburyo bw'uko yorengana aca haja. Mu yandi majambo, ibi bintu by'ikintu c'abarundi mvuga byari ibintu bya Akademi Rundi, ibintu by'ubuyazi. Ibintu by'ikirundi c'abarundi jewe mvuga gushikaho mvuga nti ubwiza bw'ikirundi c'abarundi, ubwiza bw'ururimi rw'ikirundi. Muri ico gihe jewe mbariko nkora ibintu vya leta y'u Burundi, mbariko nkora ibintu vy'inganje y'u Burundi, mbariko nkora ibintu vya Akademi Rundi, mbariko nkora ibintu vy'ubuyazi. Mugabo ko atavyo bakora, umaze kubikora mu Burundi azoshakiriza urutoki aca bimbarira ngo je narabikoze, kandi n'ubuyazi bwa bitangura kubikora nzoje ndabiheba kubera nca nkora ibindi abandi badakora. Kubera iki? Kubera je navuze ko ari Imana imvyura mu gitondo iti ntafatiro Patrice vuga kuri ibi, vuga kuri ibi, vuga kuri ibi, vuga kuri ibi. Kuka handiho ntivyokunda ingene Patience David Mbonabuca yifatira mu gahange kirundi. Ikirundi gifise Akademi Rundi, ikirundi gifise ubuyazi, igihugu gifise leta ifise ubushikiranganje bw'indero kandi harimo n'indimi, igihugu gifise ubushikiranganje bw'imico kama harimo n'ikirundi. Mugabo hakabura umuntu numwe avuga, hakabura umuntu numwe avuga. Harico gituma rembwiriza kuvuga. Ubu kundwi dani natangura kuvuga nzokongera ko jewe ndamazi, nzoba nateguye ayo mazina neza, sinoce ndavugira ngaha neza. Nkaca mvuga rero nti ngomba ntange amanota kuri izo ndimi. Icongereza kuvyerekeye indamutso kundwi heze, icongereza caronse amanota 4, igifaransa kironka amanota 4, igiswahili kironka amanota 4, ari ikirundi caciye kironka amanota 13. Kukwasamura icongereza caronse amanota 2, igifaransa kironka amanota 6, igiswahili kironka amanota 2, ikirundi cironkera amanota 8. Kuvyerekeye kuzindwa, icongereza caronse ubusa, igifaransa kironka ubusa, igiswahili kironka ubusa, mugabe ikirundi cironkera amanota 6. Kuvyerekeye gushikisha, icongereza caronse inota 1, igifaransa kironka inota 1, igiswahili kironka inota 1, ariko ikirundi caronse amanota 3. Kuvyerekeye umube, gutura umube, icongereza caronse amanota 2, igifaransa kironka amanota 2, igiswahili kironka ubusa kubera narabibuze, hariho umuntu azobironka azobimbarire, ikirundi cironkera amanota 5. Muri ivyo bintu vyose rero icongereza caronse amanota 9, igifaransa kironka amanota 13, igiswahili kironka amanota 7, ikirundi kironka amanota 38. Mwabarundi vuga ikirundi, mwabarundi kundi kirundi, kundi ururimi rw'iwanyu, kundi Burundi, kundi cenebwo umviriza, kundi cenebwo. Icenebwo ni giki? Ni ikintu cose cega igihugu c'u Burundi. Uzohava usanga abarundi ari abantu badakunda Burundi, badakunda n'ururimi rwabo. Kuko je sinumva igituma ari jewe ntunzwe n'igifaransa. Jewe amashuri ndayigisha mu gifaransa, akahise ndakigisha mu gifaransa, igifaransa ndacigisha mu gifaransa, nkacigisha abafaransa, nkacigisha abongereza, nkacigisha abazungu bavutse bava igifaransa. Igifaransa nico kintunze, no kuvuga nico kimpemba. Ugasanga je mugambo nkundisha abarundi ikirundi, umuntu igifaransa ataco cungura, atakamaro ndagatoye kimufitiye, ugasanga ni wakivuga akakivugira ku nsya z'amenyo. Hanyuma nanje ndakigisha abazungu, ndacigisha n'abantu bavuga icongereza, nanje ndacigisha abana bo mu makungu.
hanyuma nanje kunda ururimi rw'Uburundi mw'abantu ndabasavye mugabo se sindi ndongozi ivyo jewe njejwe nukuvuga gusa hari uvyumvise akabikurikiza n'amahoro hari utabikurikije n'amahoro naho nyene ko je sindonka inge ndamugira jewe Imana ikandengutsa ngahwera ikambwira iti ntafatiro Patrice naraguhaye italenta naraguhaye impano yo kumenya ikirundi kandi utacize wakoze iki tushavuga nti ndababwiye badashaka kubikivuga nakazi kabo nuko rero ingo tubandanye imbere yuko tubandanye nkababwira nti nk'ubu narasavye nti abantu bazorongora intara ya Burunga intara ya Gitega intara ya Buhumuza intara ya Butanyerera intara ya Bujumbura mumpe imitumba mumpe ubucimbiri mumpe amakomine nta numwe arabimpa nta numwe ibintu bogenda bakaraba ahantu vyanditse bakabindugikira kuri WhatsApp bakabindugikira kwikete muravyo icabarundi akabehegema irakaburungu kome nta numwe arabirungika wumvise abarundi je muramvuga yuko abarundi ari bakeyi cyane bamfata mu mugongo abantu bagatwenga nta numwe nababura amatari bari mu Burundi bashaka kuba baravyumvise nta numwe arabindungikira mugabo abindungikira tabindungikira Imana inkura hasi burya izokura hasi umuntu umwe abindungikire nuko rero isemo y'umunani uno munsi mvugiki uno munsi mvuga ibintu bijanye n'umwana ikigira ca mbere umwana tuza umube bavuga iki ubwambe na mbere indangura kintu yo gutura umube kuvyo wariye canke wanyoye iyo bifise umuhisha canke kubera ko umushishito uburi kurahingura ivyo wariye canke wanyoye munda harashobora kuba umuhisha canke impemu izo mpemu rero canke uwo muhisha iyo usohokeye mu kanwa ufise inguvu haca haba ijwi iryo jwi niryo ryitwa umube bakavuga gutura umube imvugo nziza ni gutura umube canke gutura imibe abafumu benshi mu kuragura baraturagura imibe icongereza iyo umwana tuza umube bavuga bati good nukuvuga neza abafaransa bavuga ngo bravo nukuvuga babwiye umwana ngo neza nabo nyene abaswahili bavuga ngo samahani iyo umwana atuza umube nyina wiwa mufise canke sa mufise niwe acavuga ngo samahani muyandi majambo avuze ngo mbabarira ntunga ari ikirundi Imana nzima cumvirize neza ikirundi kivuze kiti doha kudoha no kuvuga kuvyibuha umuntu akuze nka jewe avuga ko avyibushe mugabo umwana bavuga ngo aradoshe iryo ni jambo rya mbere ijambo rya kabiri bacavuga ngo sasagara muyandi majambo nasase ase n'utatagara niko baca bavuga mu kirundi amajambo abiri ndaza gutanga amanota hanyuma ikigira ca kabiri mw'abantu umwana yasamuye ukwasamura niki kundu heze naravuze ngo te ukwasamura nukugira kantu kakugoye kakakudogoya muzuru canke mu mazuru ako kantu karashobora kudogoya ubwoya bw'umuheha w'izuru ugacuhehegwa hanyuma ukasamura ivyo nivyo kuko urashobora kwiyasamuza mu gushira icatsi canke agasubwa muzuru Jenda fise data wacu ntitangurana Rudoviko iyo yumvise aherewe ntiyasamure ko birashobora gushika ugaherwa ntiwasamure yacashira akatsi muzuru hama kaca yasamura rero akaca aruhuka iyo ako kantu gakoze kubwoya bw'izuru canke kumuhora w'izuru umuntu acashangashigwa agashaka kwasamura jewe ibintu vy'umugera wa covid jewe naragiye rimwe bijya bintu bashira muzuru jewe ndakubwiye ko narasamuye gushikaho mari iminota ishika 30 ndiko ndasamura bijya bintu baza bacisha muzuru naca mperwa gose ngashangashigwa nkaca nguma nasamagura kuvyerekeye kwasamura ku mwana abongereza bavuga bati God bless you nukuvuga Imana iguhezagire abafaransa bavuga kwa kundi nyene ngo ateswe ivyifuzo vyawe abantu bavuga Iswahili bavuga bati kuwa nukuvuga kura njanye nabo ariko twega abarundi rero ndahashitse abarundi bwa mbere na mbere bavuga ngo gusu uravyumva neza hariho ikintu bavuga ngo gusu babibwira imbwa bavuze ngo gusu ntiba bagomba kuvuga ko uwo mwana ari imbwa oya ubwa mbere gusu bagikura ku kintu ciyitwa ikigusugusu canke ikisugusugu ikigusugusu ni giki ikigusugusu ni kigazi kigufi giteba gukura mugabo kigateba kikazokura mu yandi majambo haje bavuga ngo gusu bababwiye umwana ngo kura wa mwana naho bigora kukubona kuri kurakura mugabo kura wa mwana tera imbere wa mwana shika mu bigero wa mwana ezeza wa mwana tera imbere gose
niyo bovuga ngo gusu babifatiye kuri iyo mbwa naco nyene cyoshoboka kuko hariho imvugo y'ikuzo ni kujya kuntu usanga hari umuntu yitwa kibwa no mu basogokuruza biwanje hari umuntu yitwa kibwa ugasanga hari umuntu yitwa kabwa ugasanga hari umuntu yitwa gatozo ugasanga hari umuntu yitwa mbwa yiba ugasanga hari umuntu yitwa musuzi ugasanga hari umuntu yitwa musakanyika uwo muntu bamwita gutyo kugira ngo bamucire ikuzo ubwa kabiri abandi baca bavuga bati kura wa mwana urumva ni nkaco kimwe n'aba baswahili bavuga ngo kuwa n'abarundi baravuga bati kura ijambo rya gatatu abarundi baravuga bati tumwa kunya mwavyumvise tumwa kunya mu yandi majambo bakubwiye bati tumwa kunya wa mwana nukure urubona umwana azariruka akubwira ngo ngomba kunya nyina we acamubwira ati none genda kunya ntuhazi canke umwana akaza ariruka ati da ngomba kunya nkuko umenga uwo mwana ntiyashobora kuvyikorera wenyene akaza ariruka kubikubwira canke abwira umuyaya wiwe ngo ngomba kunya ati odira umuyaya w'abana wanje yitwa odira ati odira ngomba kunya acamubwira ati none wa mwana genda kunya abamutumye kunya nico bavuga bati tumwa kunya iyo umwana yasamuye bavuga bati tumwa kunya genda usohoke ijane wenyene ijambo rya kane baravuga bati va kuyuneye muhora mwumva umuntu bavuga ngo ngwiyombwa ngo atarava no kuyaneye umwana aranya akaca yicaramwo ayicayemwo rero nukuvuga ko atarava kuyo aneye bacare bipfuriza uwo mwana yasamuye bati va kuyuneye genda kura wa mwana hanyuma uheze ushobore kutaguma mu mashanzi waneye ubwa gatanu baravuga bati kirakabi nje ndamutse witwa Nsavyingoma Zakariya niwe yakambariye avuga ati kirakabi iryo ni rya gatanu mugabo hariho n'ikindi kintu kivugwa baravuga bati ntugapfe ntugapfakare umwana avuze ngo tse ntugapfe ntugapfakare bavuze ngo ntugapfe umuntu aravuka agakura agahwera ivyo nibisanzwe na jewe naravutse ndakura no guhwera nzohwera no mupfasoni wanje yarahwereye Imana imwakire yari mu birimba byayo bitagatifu na babandi batwenga ngo ntafatiro Patrice ngo umugore we yahwereye ngo tuze turabe ko asubira kuvuga ivyo yahora avuga nabo nyene buryo bazohwera umugore wanje yagiye mu ruhafu rwiwe ikinogo cabo coco kiracasamaye bavuze ngo ntugapfe nukuvuga ntukamere nabi ni nka kujya bavuga bati muraziga yemwe naka uje yarapfuye agenda nukuvuga ntugapfe ugenda urakaba umuntu mwiza urakagira ibintu vyiza urakaronka amaronko urakatunga utunganirwe ntugapfe hanyuma ntugapfakare hariho umuntu aheruka kumbaza ngo mbega umugabo yabuze umugore yitwa ngwiki n'umupfare jewe ndi umupfare gushika no munsi umugore nawe apfishije umugabo yitwa umupfakazi mugabo ko ari abagabo benshi bakunda guhwera iryo jambo ryo kubapfasoni ari abapfakazi nibyo yahavuye rifata n'abagabo bakabita ngo n'abapfakazi mugabo nta mugabo w'umupfakazi kuko umupfakazi no kuvuga ko ari umugore umupfare re urumva ko bavuga ngo umusore umuntu ataraba so neza ako kagetugeture kerekana umugabo ico gituma bavuga ngo umupfare ntugapfe ntugapfakare ivyo birakunda kuba rero ibintu bikunda kuba naha navuze ngo ikigusugusu canke igisugusugu amajambo menshi arakunda kuba hariho amajambo usanga bavuga ngo akazihebe abandi bakavuga ngo akazibehe namajwi amwe mugabo kandi akavuga kimwe akazibehe canke akazihebe hanyuma hariho bavuga bati gutayaya abandi bakavuga ngo yayata ugasanga umuntu avuze kuyayata hakuvuga gutayaya kubera n'amajambo amwe kubera umuntu ayayata batayaya n'utayaya bayayata hanyuma hari abantu bavuga ngo ibiraya n'abandi bavuga ngo ibiyara hari intara babivugamwe singo bakuyivuga iyo ntara usanga bavuga ngo ibiyara hakuvuga ngo ibiraya hariho kandi abantu bavuga ngo igitenetene abandi bakavuga ngo ikinetenete hariho umuntu yambajije no munsi mu mugwi witwa renganura ikirundi ngo ikinetenete ni giki ikinetenete no muntu afise akaguru agenda araneteza agenda aracumbagira bavuze umuntu acumbagira n'umuntu afise amaguru angana hanyuma akaba yakomeretse hanyuma akagenda aracumbagira uwo n'umuntu acumbagira mugabo umuntu afise ukuguru gutoyi ukundi aranetera niwe aneteza kandi nico gituma bavuga ngo nguraneteje urambwiye ivyo bintu nukuvuga ivyo bintu uri kuravuga ni ibintu bitagira akamaro ni ibintu bidasha kungana n'ivyo yari karavuga ivyo uwo muntu yari karavuga byo womengana ukuguru kwikwiye ivyo navyo uri kuravuga ni ibintu bimeze nk'ukuguru kutikwiye uri kuraneteza barabandanya hari abantu bavuga ngo ikibonobono
abandi bakavuga ngo ikinobonobo ni ikintu kimwe mugabo bakivugamwo kubiri. Barabandanya baravuga ngo kuza marimari, abandi bakavuga ngo hakuvuga kuza marimari bakavuga ngo kuza rimarima. Kuza marimari, kuza rimarima. Hari abandi bantu bavuga ngo kwegenyeza, abandi bakavuga ngo kwenyegeza, bavuga ikintu kimwe. Hariho n'abandi barundi bavuga ngo umuruturutu, abandi bakavuga ngo umuturuturu. Bavuze ngo umuruturutu w'imodoka ni ukuvuga n'imodoka nziza nshasha. Aha muri Canada baca bavyita ngo flambant neuf. Flambant neuf ni umuruturutu. Abafaransa babifisemwo kubiri, bavuga amajambo abiri. Flambant neuf ni ukuvuga mu Congereza ni very new, ariko abarundi bavuga bati umuruturutu. Abongereza bakoresha amajambo abiri, abafaransa bagakoresha amajambo abiri, ariko abarundi bavuga ngo umuruturutu canke umuturuturu. Ikigira ca gatatu, umwana koroye. Umwana koroye abongereza bavuga bati sorry, ni ukuvuga mpore. Abafaransa bavuga bati pardon, ni ukuvuga mpore. Abaswahili bavuga ngo pole ni mpore. Mugaba barundi bavuga ngo mana abarundi bakundaga yeme. Abarundi bavuga ngo korora ushikana. Gukorora udashikana ni ukuvuga umuntu akorora afise agahehera agira ngo aguma korora adashikana. Ariko umuntu akorora ashikana avuga ati arahejeje, arakoroye arahejeje, ni ukuvuga korora ushikana. Mugabo hariho abantu baca bavuga bati korora gusa. Bakoresheje ya mpinyanyuro navuga kundwi iheze jewe natora y'imfunyo, yavuze ati korora ushikana arakireka. Kandi abantu baravuga bati shikana, ukoroye baca bavuga bati shikana. Shikana mu yandi majambo korora ushikana. Barashaka kumvuga kandi bati kororuca. Umuntu akorora adaca ni kwa kundi uwakorora adaca. Ariko umuntu akorora acagira ati arahejeje. Kurumva korora. Ikindi baca bavuga ati korora umira. Mu yandi majambo umuntu agira ngo uwo muntu akorora adashikana, akorora adaca, akorora atamira. Mu yandi majambo korora umira. Ndamize nico gituma nciye nshubira kuvuga. Mu yandi majambo ikirundi ni ciza. Korora ushikana ni ukuvuga kira. Shikana kira. Kororuca kira. Kororumira kira. Ni ukuvuga ako gahehera kakuveko. Abarundi n'abantu bavuga ikirundi neza amana nzima barakaramba barakagwira bagahora ku ngoma. Ikigira ca kane, umwana boze. Umuntu akuze bavuga ko yayowe, yadashwe, yarutse. Biri muri vuga kwirutsa canke kurutswa. Iyo nk'ubu wari yishano kandi murazi ko n'abasenyeri Katolika baburiye abarundi bababwira bati muragaba, abarundi basigaye batanga ishano. Nino muri Canada ishano ryarashitse. Rino ryarashitse abarundi ni beza no kuri. Abarundi beza. Urumva rero igituma ndabivuga ngo ishano ryarashitse. Hari umuntu yaje ngaha ico gihe twari mu kigandaro ca Bucumi Donavina wanje don avi ambwiye ati ntafatiro Patrice na wewe uzoza urarya ahuzi. Niko uwo muntu yambwiye, si numwe yabimbariye, si na babiri babimbariye, si na batatu babimbariye, bati uzoza urarya ahuzi. None ico gihe bari bambwiye iki? Naye bambwira ngo nzoze ndarya Bujumbura. Ni ngaha ndiko ndarya. Byarashitse. Mukama. Umuntu akuze rero arayogwa, aradahwa, araruka, kwirutsa, kurutswa. Mugabo umwana akiri muto cyane bavuga ko yaboze. Kuboga rero nukuyogwa amata umwana yonse menshi kugira ngo yagabanye. Ibyo bishika iyo umwana yanyoye amata ikirenga hanyuma umushishito ukayagabanya. Icongereza narabajije nta jambo bafise. Iyo umwana boze nta na kimwe bavuga. Igifaransa narabajije nta jambo bafise bavuga. Igiswahili narabajije nta jambo bavuga bafise. Ari iki kirundi gamana baca bavuga bati gabanya mwana gabanya. Bipfuriza umwana yanyoye amata menshi kuyagabanya ngo ntagwe mpishi. Mwavyumvise mwana ntugwe mpishi gabanya. Mwavyumvise ngene ikirundi ari ciza. Ikigira ca gatanu umwana asuze. Gusura no kurekura impemu canke umuhisha uri mu mara. Hariho umube n'ibintu byari mu mushishito, ariko umuhisha uri mu mara ugaca uca munyo baca bavuga yuko umuntu asuze. Mu muntu ni nko mu ruganda canke mu ihinguriro. Ibyo umuntu arya byose birahingurwa. Umuntu ariye nk'ibiharage n'ibijumbu arahekenya akabinoza akabimira. Mugabo umushishito nawo urasubiramwo ukabisya ngo bicike umusururu mbere bise n'ibicika amazi arenduka. Nibyo birendarenda bica mu mara aza arakamvura ivyo akeneye. Muri ico
ico gikorwa c'iryo hinguriro hari igihe hazamwo muhisha canke impemu. Izo mpemu ziri mu mara zibwiriza guca epfo ariho hita mu kibuno canke munyo canke mu muhinini. Ntuvuge ngo je ndiko ndavuga amajambo ngo ateye isoni. Nije natawe kuvuga ngo munyo. Inyo nije natawe kuyivuga. Kandi je nigisha ikirundi c'abarundi, nigisha ikirundi c'abarundi, mvuga ibintu byose. Abantu bazoja ku gisenge bumenyi kuri Google bazosangaho ibihimba by'umuntu. Nta gihimba c'umuntu na kimwe nzosiga inyuma. Ivyo mwibaza byose, ivyo uciye wiyumvira wewe, sinzobisiga inyuma, nzobisigura bizoba ari biriho. Kubera ni ikirundi c'abarundi. Kubera rero umwana asuze, Abongereza nta jambo bafise, Abafaransa nta jambo bafise, Abaswahili nta jambo bafise, ariko Abarundi ndabakundaga mana. Umwana kiri muto asuze bamubwira ngo sanura. Ushaka kuba atavyo baruzi, bavuga bati sanura. Nukuvuga ko umuntu ariko arasura wogira ngo ni ikintu ariko aratabagura. Murazokumviriza womenga ni ikintu gitabutse. Murumviriza neza. Sanura rero nugusanura ngo ahaca uwo muyaga ureke kuhaca, areke gusura rero. Hama muravyibuka, hari abantu bavuga ngo musurwa. Abantu bavuga ngo musurwa n'ukugomba kwihinguza gose. Umusuzi isitso ni sur agasozo yi. Yi rero n'umuntu afise umwuga wo gusura. Umuntu wese n'umusuzi kubera nta muntu adasura, umuntu wese arafise umwuga wo gusura. Mu bikorwa umuntu ajejwe harimo gusura. Umuntu adasura abagwaye araheza akacapfa. Hanyuma uwo n'umusuzi n'agasozo yi. Umusuzi nawo ari izo mpemu, ari uwo muyaga uciye munyo, isitso ni sur hakaba ingobotozo inyendeza na i y'agasozo. Muravyumva ingene bagicagagura ico kintu mwabigisha b'ikirundi. Umusuzi ari mpemu ni sur isitso i ingobotozo yendeza na i agasozo. Nkuko dushaka kuronka igiti c'umukoni. Igiti c'umukoni rero ni igiti abakonikoni bagenderako. Ngomba gusigura umukoni rero. Umukoni isitso ni kon n'agasozo i. Iyo i rero mu musuzi ndashaka no kwironka no mu mukoni. Ndabandanye ikirigiya ca gatandatu, umwana aneye. Umwana aneye Abongereza bavuga bati good, nukuvuga neza. Abafaransa bavuga bati bravo canke bakavuga bati beau cadeau. Muyandi majambo bavuga bati neza canke bati mbega ituro, mbega gashimwe. Abaswahili nta kimwe bavuga. Hama nagomba ndababwire yuko hariho umuntu dukorana avuga Iswahili neza cyane muri Tanzania, niwe nkunda kubaza ibintu. Hariho nabandi b'impunzi z'abarundi babaye muri Tanzania bavuga Iswahili neza mbaza ibintu. Nabo bambwiye yuko nta jambo na rimwe ririho umwana neye. Ariko twebwe Abarundi mana nzima, umwana kiri mutaneye bavuga bati tabaruka mwana. Abantu bitabara ni babiri, hitabara umwana hakitabara n'umwami. Umwami akoze ico gikorwa bavuga ko umwami yitabaye. Iyo umwami naho asovye bavuga ko yihagaritse. Hajya abantu bavuga ngo ndeko ndihagarika kuba ari ukwitiza imvugo y'umwami. Abantu rero bitabara n'umwami n'umwana. Arico gituma bavuga bati tabaruka mwana. Igituma bavuga ngo tabaruka nuko umwana ntubuzi vyiwe. Ntakubwira ati ma jewe ndagumiwe, da je ndagumiwe, wa muyaya wanje ndagumiwe. Iyo ubonye umwana rero araneye uraheze ukaryoherwa. Tabaruka mwana. Ikirundi ndagikunda gose kirakaramba kirakagwira kiragahora ku ngoma. Ikigira cindwi, umwana ahagarara azungeta yiga kugenda. Umwana aravutse hanyuma akagomba kwavura, hanyuma kiga kugenda genda arahagarara. Yari karahagarara rero arazungeta. Kujya zungeta Abongereza bavuga bati come on. Muyandi majambo umvisha, umviriza. Bavuga ati come on. Abafaransa nabo bavuga bati te capable. Muyandi majambo uri umugabo vyoshoboka. Niko babivuga. Te capable bagomba kuvuga yuko woshobora guhagarara. Arazungeta ati come on. Te capable muyandi majambo ariko arazungeta. Igiswahili bavuga bati simama dede. Nukuvuga hagarara mwana, hagarara winengesera, inengesere mwana, inengesere. Abarundi nabo gamana yo ndabakunda gose. Urumva Abongereza bavuze bati come on niwe babwiye. Abafaransa te capable niwe babwiye. Abaswahili simama dede niwe babwiye. Ariko Abarundi bavuze bati hera barezi mana nzima. Hera barezi. Abarezi ni bande? Abarezi n'abavyeyi, abarezi nabo bavukana, abarezi n'umuryango, abarezi n'inshuti, abarezi n'abigisha, abarezi n'igihugu cose. Mana nzima wavyumvise, abarezi n'abantu bose.
nukuvuga hera abarezi, hera abavyeyi, hera abantu bakurera, hera abaguheka, hera igihugu, hera n'abigisha. Mu yandi majambo umwana agumye yicaye abikimuga, akabicago ku bavyeyi, akabicago ku muryango, akabicago ku gihugu. None nahera abarezi, akura ukuguru hasi, atambuke agende, yibeko ashobore kugenda genda. Mwumvise ikirundi ni ururimi rwiza mana. Ikirundi ni ururimi rurakaramba rurakagwira rugahara ku ngoma. Ikigira c'8 arico canyuma. Umwana aguye, umwana yarahagaze ariko arazungeta hanyuma kidimba hasi. Abongereza bavuga bati you can do it, nawe uri umugabo, va hasi, nawe uri umugabo, subira, can do it. Abafaransa bavuga bati boom, on recommence. Niko bavuga. Mu yandi majambo kandi subira kandi. Abasore bavuga bati pole babangu, yari umuhungu. Yari umugore naho bavuga bati pole mamangu. Mu yandi majambo aba umwongereza, aba umufaransa, aba umuswahili, bose babwiwe umuntu. Ariko abarundi nabo gamana ubwa mbere bavuga bati ntacabaye ntacubaye. Bariko babwira umwana ubwa mbere bavuze bati ntacabaye ntacubaye. Ubwa kabiri bavuga bati nta na kimwe. Hakunye umuntu aguye hasi bati bimeze gute ngo nta na kimwe kandi kiriho. Hanyuma ikindi baca bavuga ubure ntibavuze bya bindi, ntibabwiye wa mwana gusa, bavuga bati umugabo ntarira. Wumvise umwana yikubise hasi kandi nukuri atarira, baca bavuga bati umugabo ntarira, kirazira. Nukuvuga uwo mwana yidimvye hasi acaraba se wiwe canka karaba nyina wiwe canka karaba umuyaya mureze canka karaba iki, aciye avuga ngurabaye ikintu, umwana acarira. Mugabo uwo muntu amureze acavuga ati uwo mugabo ntarira, wa mwana va hasi, umugabo ntarira. Mu yandi majambo umugabo agwa nk'umugabo, va hasi. Hanyuma ikindi kintu mutari muzi, nahora numva na mawe avuga, nawe guma numva avuga ngo umugore n'umuhivu. Mbonye umwana aguye nta numva mawe avuga ngo umugore n'umuhivu. Cenyaza umugore n'umuhivu no kubera iki? Uzo babizi rero azombwire. Mawe yashengeye ako kantu atakambwiye. Muravyumvise? Isemo y'icenda isozero n'amanota. Ni kwa kundi icongereza, igifaransa, igiswahili n'ikirundi. Kuvyerekeye umube, icongereza gifise inota rimwe, igifaransa inota rimwe, igiswahili inota rimwe, ikirundi amanota 5. Kwasamura, icongereza inota rimwe, igifaransa inota rimwe, igiswahili inota rimwe, ikirundi amanota 9. Gukorora, icongereza caronse inota rimwe, igifaransa inota rimwe, igiswahili inota rimwe, ikirundi amanota 5. Kuboga, icongereza ubusa, igifaransa ubusa, igiswahili ubusa. Ndashaka no kuvuga 0 ko 0 y'umurundi si 0 en français. Oya, abarundi turafise 0 kuzerera, gukatama 0 kuzerera ugenda nk'inzenga ruzi. Twega abarundi twari tuzi 0, twari tuyizi 0 no kuvuga umuntu agenda zerera, agenda asubira hahandi nyene gushika yandike 0. Rero niyo novuga ngo kuboga, abongereza 0, igifaransa 0, igiswahili 0. Iyo 0 ndiko ndavuga ce n'est pas 0 français, ni 0 y'abarundi. Abarundi twari dufise 0 ya 0 ruhuma ntwari ndamukiza. Kuboga ku barundi bafise amanota 3. Gusura, icongereza gifise ubusa canke 0, igifaransa ubusa canke 0, igiswahili ubusa canke 0, ikirundi gifise amanota 3. Kunya ku mwana, icongereza gifise 1, igifaransa 1, igiswahili 1, ikirundi amanota 3. Kuzungeta, nukuvuga umwana agomba kugwa ariko ariga kugenda genda. Icongereza gifise 2, igifaransa 2, igiswahili 2, ikirundi amanota 4. Kwidimba hasi, kugwa, icongereza gifise 1, igifaransa gifise inota 1, igiswahili gifise amanota 2, ikirundi gifise amanota 6. Nukuvuga byose hamwe. Ivyo bintu byose meje kuvuga, icongereza gifise amanota 7, igifaransa gifise amanota 7, igiswahili gifise amanota 8, ikirundi gifise amanota 38. Ubu rero nukuvuga nteranije amanota y'ikiganiro ca mbere n'amanota y'ikiganiro ca kabiri ndonkiki. Ndonkako icongereza gifise amanota 16, igifaransa gifise amanota 20, igiswahili gifise amanota 15, ikirundi naco gifise amanota 76. Amashi menshi ku kirundi, amashi menshi ku kirundi, amashi menshi ku kirundi. Ubu yaziva hasi
ubushikiranganje bw'indero va hasi, ubushikiranganje bw'imico kama harimo ikirundi va hasi muhiteye ikirundi mwunga amaguru mu nyuma jewe. Ico ndabasaba gusa no kuvuga ko ari jewe natanguye gukundisha abarundi kirundi gusumba. Ntawe kaje yaravuze ibyiwe, Mayugi yaravuze ibyiwe, ni jewe ndiko ndakundisha abarundi kirundi, ubu niho ndiko nderekana ubwiza bw'ikirundi. Isemo y'icumi insozero nyezina. Mwabarundi ndabasavye jewe umumana ariwe musongore ntafatiro ntatakara tabitarara mu nzira. Jewe byatatamatawa ya rubenga vyuguza umwanga umwereka. Jewe munyu ndaza kukavuga, jewe mazi nzobisigura hanyuma. Vuga ikirundi mwabantu, kundi kirundi mwabantu, kundo Burundi, kundi cenebwo umviriza, kundi cenebwo kandi ikintu cambe na mbere cene Burundi ni kirundi n'Uburundi. Mwabantu kundi Burundi, kundi kirundi. Ikinyarwanda kiri mu kirundi gifute, igikongo kiri mu kirundi gifute, icongereza gifute. Icongereza gifite amanota 16, igifaransa gifite amanota 20. Kuramwo ikirundi gifite amanota 76 yonyene. Mana nzima ndabasavye, nzoba ndabakundisha ikirundi, nzoba ndabereka ibyiza by'ikirundi, nzosaba Imana impu bundi bumenyi ndabereke. Nkagwa mvyuka ndababwira nti ibi biganiro by'ubwiza n'ubutore bw'ikirundi bizoherera kuki? Bizoherera ku muntu mwese muzi yarahiye mu Gifaransa, arahira mu Gifaransa kandi arahira kuzotunganiza abarundi. Mana nzima dusenga tutabona, ndabasavye. Arico gituma jewe mperaheza mvuga nti mbaye nka ntafatiro yandika icivugo cisamiriza CD wakazi nakazi ikaririmbwa n'umutyozi rarijo niyinza aho yikora mu gaho garirimba avuga ati Murundi nawe Murundi kati wewe muntu wumva ikirundi, wewe na kikiganiro kiguyeko, ushaka gushishikara no kwishimusha tije, utoyiterambere ridatu by'umutima. Tirarira gashamba rufata icicaro citeka ntutebe untega amatwi jewe umumana ariwe musongore ntafatiro mwene ndi murigo wa ndemera wa kinyoni ca kariyo karubaduka ndakuyagira mu kirundi c'abarundi. Kwicara bikuruhije nkubwire nti ingunyunga amaguru mu nyuma tugende mu nzira muri kigwa na jewe mu cuticu ducundisha igicugu c'umwijima w'ubujuju bw'ivyanyegejwe abarundi. Dutashe murihira uri kurafungura ibivube n'ibigyaza guje ndakubwira nti nyumviriza jewe ntafatiro ndaryoshe ndya n'ibiganiro kuko ndi munyu munyinya w'inyabunyovu inyuma yo kwandika nyina menya akaziri unyunyura ibinyoro byo kutamenya kwa barundi. Hakagera kuja kwihege kugasanga harakanya ubususubura kurembeje. Nja ndakwipfuriza ijoro ryiza nkubwira nti tera intambwe kota kwitari wanje canke wenyene wirahurire kuri jewe tari datuba ridomeka yandi matara. Ndugo rero jewe ntafatira umunyagiheta giheta umwami n'abagabo igitega gitenga titeka n'amataba tonyanga ubutwari n'ubutwari ngusavye isase ry'akanya ngo ntega amatwi utihuta ngudondorera ubwiza ubukenuke ubuntu n'ubutore bw'ikirundi c'abarundi na cane kibanza n'uburyohi ikirundi c'abarundi ciha mu ndimi mpuzamakungu. Mana ndazi ntugaya kuko nahishuriye ko ikirundi kiryoshe kigakenuka nk'ico ntarakubita ijisho. Cari ikiganiro ikirundi c'abarundi mugitegurirwa na Patrice Ntafatiro.